Ndacomvise norora ubona hano no kuwayorasiyo nuko nkongera nkagura igitungu n'inkoko yonyene ubiziri ku mahera none ngamutama ubu ndazi neza ko wavuze yuko waronse udutwonyere kuva mu gatondo bakunzi ba Tarsis Hope Ministry TV turabamukije mwese aho muherereye haba muri Amerika muri Aziya ndetse nani wacu muri Afrika nkuko mutubona kuri mikro ya mbere mukaba muri kumwe na Bizimana Bienvenue benshi bazi kwizina rya Tony. Uyu munsi twashimye gutemberera mu buterere aha bita mu Nyarumanga, tukaba twageze aho bata yarara nkuko mutubona, tukaba twashimye kuganira no mutama hano dushaka tubwire akahise kiwe akubukiwe nakazuza kiwe. Ego murakoze bakunzi, reka tumumvize mutama. Amahoro mutama. Ni impore muri impore. Ego amakuru y'imisi isawa y'ubunye yo guhenda henda. Ego ndakubona office gasuka bakita isukiri. Ni isuka. Ego ndabona waje kurima canke waje gutera? Oya sinaje gutera, naje guhiga utuntu nze ndayanga kwisetemu kugira ngo ndonke yuko noronka n'amazatano ngura ikizomudari. Ego none woshaka kubwira ariko adukurikirana hano kuri no channel yacu ya Tarsis Hope Ministry TV ukabwira akazina kawe? Akazina kanje nitwa Ntampagaze. Irindi ninde? Nta rindi mfise izina rimwe. Mwego muri Karangamuntu. None ko tumenyereye umurundi wese abafise amazina abiri, izina ry'ikirundi n'izina ry'amatazirano byagende gutogira ngo bifite izina rimwe. Byarangoye hejuru y'inzana ndabiragiranye hejuru y'inzana nsambuye izina rimwe papa yampaye. Icyo nicyo papa yampaye mugabe iby'ubukisi ntajyo nasitseko. Uhora ifise none ry'ubukisi? Ry'ubukisi kaye ndabatizwa. Yasi ndabatizwa. Kushikira sana wabatizwa? Ikwege tabatizwa none? Nzobatizwa mwanya Imana ikifashe. Ego nukuri. Ego musaza wavuze akazina kawe twakumvise, none nawo usanzwe uba nganyene mu buterere? Zemba mu buterere ahajya mu Nyarumanga ariho. Ego nukuri kw'Imana. None umaze imyaka ingahe hano mu buterere ko tubone ko urawe uri umusaza? Imyaka ingahe? Ukuva bica umukuru w'igihugu niho nazino mpunga mu Gwimo ndaza navukiye muri Irani ndaza mpunga usika mu buterere. Ego umukuru w'igihugu yowe bishe ndadaye. Gicara daye w'inyabihanga. Ego niho waca utangwa none tana konomoka inkoho ziri inyuma ujuva mva muri Irani n'utwana tubiri none kamwe karakitavye Imana kahora gakorera ngaha ku muduga bagahaye side none karahwereye bukari ku mpande. Aha rero nico gituma ariko ndirimbuka siganya agahungu kamwe niko siganya. None usanzwe ufise abana bangahe? Ndene nsanzwe ufise abana bane barahwereye none nayisiganya abahungu babiri n'umukobwa umwe. None ngiye gusigana agahungu uduhungu tubiri n'agakobwa kamwe bari bane bahuye n'ugwimo. Ego ndadaye. Ego none ubu nubu muracare kumwe n'umufasha wawe? Twicari kumwe n'ukuri. Ego n'ukuri Imana irashimye twicari kumwe. Mu gihe cyo gwimo ni mwigeze mutakara muvuga ati umwe yaragiye yerutse kwiwe? Yani twatakaranye twagumye hamwe na hamwe n'ukuri kubw'urukundo kuva muri Rirare gushika mu Nyarumanga. Yego no tuzosaza ni Imana mugabiri cyabona ujya uhora weje. Yego nyakuba onega mutama hano hantu wavuze yuko uza kuronderera ico wogaburira abana bawe, none uhora ukironka? Nkakironka we nubona utuntu ndonka gapfa none ubona nkaha icyo bikufanyone none utunduki wana amagufa amwe y'inka none sibi none amagufa nkayo urateka? Oya barayagumarangurira kubera umuntu ayagura agaca yaturira agaca bayasya ariyo ajya bagaca basya intuzeye ajya mitwe yacohoha ni ajya mutoye nizo zijya mutoye. Eri baca basya bagaca bacanga n'imitwe y'ifi yacohoha buzambo gacacohura ndazibona zimwe zirura ziba mu kirundi.
bagatera basyana izijya mutoye nico rero zikye none aya magufa bakugurira gute bagurira cy'amaso cyo barapima ku munzani barapima ku kilo baho yari kilo bari baca bampa igihumbi basishimye ikiro nangahe ikiro ni igihumbi ikiro igihumbi none nk'ibi ni biro bingahe urumenye ntikwimenya ndazi yuko ari biro bibiri none kari bike agafu karimwo agafu jewe naho nguri ibijumpu bisigaye biri ku ki siko kari ibijumpu baranda biri ku ki jewe urumva naho bama igihumbi mutwo ngutse ndira gusa guhembura n'abana ubone kunywa amazi agwiriye nta kurya ngukita kirabyinye umuntu apfu twariye abonye aramutse asimira uhoraho kugira amahoro none kurondera amagufa uyaronderera hano wabitanguye ryari no sipfuba bagitangura kumena isetemo imbare ni mu bihugu urabona isetemo natangwe hari ahantu hitwa mu bumwe niyo zatanguye kumenera ndakorerayo ukuva hari mu bumwe aho huzi ubu hari ama etage zizarera kumena ngaha none urabona muri isetemo ndahamaze imyaka itari mike none nk'umwana nabyaye w'umwigeme nabyaye gatatu umwigeme wamubyaye ukorera ngaha ubu nawe abyaye gatatu muto wamaze igihe kitari gito ngaha ndi kontara none woronka icyo yo gufasha wokwemera akagukura ngaha muni yara yego no kwemera ari kintu nyene cyorose nokorera nk'igiki yo muntu gukora kugira ngo nawe urabe cyo muwarira umuryango wawe ubona ugushobora gukora nagataye ndandaza kwibarabana ntuduki wodandaza nk'iki kino dandaza naho no dandaza nk'amakara aragurwa amahe nkagura nk'umufuko w'amaka hanyuma rero nkazoza ndatereka ubuho amakara aranagoye agafungwa n'amajana 5 nkagura nk'agafuko kamakara cyangwa nk'abo bayatora ngaho nkazandabagurira nagiye kuri depo nkazandabagurira naho abafite imitahe baraza kubagurira akabumba ni 5 ibumba 2,10 nkazoza ndayenga ngira nkaronka gatahe nabandi niko bakora ari n'umutama mbere tunga n'ubu abana biwe kubera bamwe bari hanze baramuhaye umutahe ubu ntakiza ngaha asigaye yicadandaza amakara tugira amahoro none gamutama wavuze neza yuko imyaka umaze ngaha ni imyaka myinshi kuko umwana wabyaye abyaye gatatu uri ngaha none ntahinduka yigeze guhinduka muri iyo myaka iyo myaka yo hambere niho wari ufise ubuzima bwiza gusumba bw'ubu canke wari ufise bubi gusumba bw'ubu nari mfise ubuzima bwiza yego nararima nkatera imyumbati nuko nkasoroma nkatera amateke nkasoroma nuko bitoki nkacigisahira none nta kundi karabaye none ivyo byose warima ukimbura utondaguye bisahira niki wabirima mu itongo ryawe neka nari mushumba nari nsumbiye umuhutu mugabo murundi naramukorera mugabo ntiyagiye naraduze urugwema aho ruhunguki aho ruhereye ati none hamwe narima sinoza kurima ngo wariho abahungu banje ngo nibo bahari yimve atebase hamwe noza nitura mu wasinga ntayo jewe kuri iri tongo atari rwanje yohava ndogura urabona benshi bazira amatongo jewe nta kundi mugabo yanseze yampaye 10,000 ngo byitike ntandagogoma uko se nta ugwanira mu mitsi none ko rusanzwe uzi kurima nta handi washoye kuronka osaba ati ni mumfashe nze ndahari ntaho iyo n'ugukotesha nimbo udafise amahera yo gukota nawo uroza gusegereza ngo mpaho ndimo wowe udakose wapi uko bimeze ko musenga nawe none natwo wororoye mu rugo indadukurira atamute wewe no kubura ahantu hari ikintu gaho ndatomvise norora ubona hano no kuwayiransiyo nuko nkongera nkagura igitungu n'inkoko yonyene biziri ku mahera none gamutama ubu ndazi neza ko wavuze yuko waronse udutwonyere kuva mu gatondo umugira neza ariko adukurikirana hano kuri n'urubuga rwacu rwa Tasi Soap News TV yego nakubwiye ati hari benshi adukurikirana yego numvise ko bivuga bafise imitima itandukanye yego
ariko umwe babiri batatu bane bo kubibonekeza akati turashaka uyu mutama tumukure muno buzima abayemwo yego nyakubahwa ganje wewe umuryango wawe aho ubaye wavuze yuko nihi wawe waharonse gute kugira ngo bamenye adresse yawe ejo baronse akantu bakuza gufasha bazo bagasaba ko kuzana bagusanga muri wawe jewe iwanje jewe urabona nawe ngira amahoro narubakiwe nubakiwe n'umugira neza musinga amateka yitwa Liberata niwe yatwubakiye twese atwubakiye inzu 180 musinga amateka niwe yatwubakiye aca bagabira acatukabira yego no mwibereyo hari ryaraha hari umwako uyu hari umwako uwo hari ndabe gabashe urugwimo ruheze niwe yatwubakiye ruheze abona twatanguye mu mahema turamara igihe cy'umwaka undi mwaka acyatwubakiye yego none musaza ndakubaza wewe aho uvuze ati jewe ko ndonsi urugo bampaye n'umushinga mateka Liberata yego waciye ho baho nyene nyacemba ho nyene kandi bamwe baragurishije sinagurishije kuko sinziri yonje bona nabahagurishije bari ko bari mu kabagaruka abazigurisha amahera burya amahera nibure n'ibikata abagurishije baraguriye mu kagwenda baragura mu rugombo iyo muri hirari harabanani batera bagaruka ngaha gusumba je nagize ati jewe nzogwa nganka ya nkoko jewe singomba yuko nahandi jewe ni navuye muri irari singomba gusubira kuyera n'aba bana baje nzoguma aho ninahwera bazohasigana tugira amahoro None musaza je nakwikundiye ariko sino gusiga uko urano yuko ronse duke ariko duke uravuga ko je nganda dushikana ahantu ndatugurisha hamwe ndawe kumwe nitana ahantu sumutuntu shira abana banje n'ibijumba imboga ziragoye none ubu tugiye no gwerekeza ko nufise dufanga dukenye twosumike mwasumike utwo nosuma wami noti hamenye oya tugiye dusume none ko kumubone ko atamboga zihari oya none wavuze akajumbo wavuze akanake naciye kumubone nawe nye tuboga turahari tugende dusume yego none tugiye dusume nyimba dusume n'ikijumbo tukisume tugize ngurira utuboga niko numva gatima kasi utuboga twaguti tuba tumeze gute tuboga tumeze gute sewa ndi imboga gusa sewa ntigira ngo imboga zagute sewa ndakubara ngurira utu je numvise uvuga yuko abana bawe bafise abana bane Kamega yari wagupfa mwibuka ari kumpanda numvise dutatu gusa umuhungu mubiri n'agakobwa ako navyariye aho mu mahere kavyaye gatatu ego ntuyawe wa mukayanda Mutama wabonye ibiro dusanze none wampa ni bingahe ngo ikiro n'inusu ikiro n'inusu muhama yano sister muhamahera mutamasha kuzito kwironderera agafuka abana buriji kandi bakuri none ko hajya munyamanga nze kurondera ko ndonde isire madama arondere kandi mbega yavuze ikiro nangahe sister wavuze ikiro nangahe muta cyakorotse ibeye no yani igihumbi namperetse ikiro n'amajana andi kandi bigari igihumbi reka oya numuzimbi wanyibye rero turakemana rero je wanyibye umugabo turabe suma tura reka mutama yisumire yirabire mu ikatasi muzamu yisumire gari muhira rega n'umuntu azi gusuma yisumire yisumire
Isumire. Wisumye wumva yuko wisumiye. Cyane gikata none bikata sibiri. Munyakaramu uri kurantwenga. Muta barakuzi? Yaranzi tendo munyakaramu. Munyakaramu. Yego. Sawa sawa. Ngo ari paragusumira. Mureka sume. Mureka sume. Buze hango ranga. Ntumuzimba. Ukamuzimba. Ukamuzimba. Azi yawe. Muta urusuma. Ntakuzimba. Usume. Abayanga. Abayicatana. Chatana. Suma icyo ushaka. Oya hajitenda ndabifise. Ndawintore mu. Oya ndagura amavuta. Amavuta afise nga agaseke kari umutekerere. Je mpabigura munyarumanga. Mugurire muze agashenora. Muta chagusume usume utwara abana bafungure. Zali shashe. Zala shaka sense. Muta. Aha uyu numvise akuzi. Yaranzi yo kose. Mugano we numuzi. We ndonda muzi kose. Ni muhiwe ndahasi. Nihe. Nahiya. Kumbe barakuzi wewe. Muta. No wasumye. Sivyo? Batuzane akasashe rero ushiremo. Sivyo? Rero hari ibindi nanjye ngenda kongerezeko. Soko. Wewe wasumye ibyawe. Nanjye ngiye kongereza ibindi byanje. Soko. Kugira ngo ibusumye n'ivyijoro. Habuze amavuta. Amavuta arayigurira. Urayigura amavuta? Okay, nabo tutekere rero. Hama twabe utundi tuza kongereza kugira ngo ejo saa 6 uraho ivyo uzocuja sivyo? Mushiriremwo mutama. Ibi byo mwijo? Asike amavuta? Amavuta. Amavuta arayigurira. Urayigurira? Sawa. Ifu ryo? Ifu hari iriyo. Hari iriyo? Sawa. Tugure ibindi vyejo bya saa 6 rero. Ejo saa 6. Biriyo mwijo? Oya. Nzo bigurejo ntari wacu biriho. Biriyo? Yego. None zo bigurejo n'amafaranga uzakura. Amafaranga uzakura. Ejo nazo uzakura amafaranga. Tugure ibi bibe byo mwijoro ibindi navyo cyo bibajeje saa 6. Ingi. Ntabwo rira amateke. Amateke? Amateke kilo nanga. 25. Okay, dushami amateke. Gijoro jeje saa 6 navyo sivyo? Yego. Genduraho munzani. Ashami biro binga. Eti biro bibiri. Ega araza abana afise. Arazi kunyura basumira. Ntumusonde ku munzani urabe munzani ko kwiye. Raba yuko kwiye munzani. Genda urabe. None wabonye ko munzani ku vyuma waravye munzani. Yego sha. Raba ntakuzimbe. Ndaha nakuzimbe. Yaribonye mutamara yarimye amateke. Uraba ko bikwiranye. Manzi ufate bya bintu manzi ubikuremo kwanza. Sivyo? Ejo saa 6 uteke amateke uryoherwe. Sivyo? Uvuze ibiya byo mwijo? Yego. Sawa. Mushiriremwo mutama za kuryoherwa. Shemo neza. Neza. Ego. Nta kandi wibagiye twogura. Nta kandi? Umunyu tuguriye none.
Mwitugurira twe kugura botiki. Ambya shaka umunyu. Umunyu nanga. Kilo nanga. Bitatu. Duinusu. Nusu sasa. Uzotekejo nuneja yejo sivyo? Duinusu. Nta kindi. Hano uva ngaho usumye nawe byose nabyo soshaka. Byose ibintu byo. Agafu, akabunga. None wowe ntabwo garuke. Agafu kazosha nizo. Uduharage. Sawa, uduragura kusha mu nyamateka. Ninusu y'umunyu hamwe n'iki? Naga ninusu ifu. Sivyo no? Nibyo. Acabaza basigaye amavuta. Yego. Amavuta nanga. Amavuta zorunga amateke. Namvuda amavuta aza guteka zya mboga sivyo? Y'igihumbi okay. Mutamarazi gusuma. Hana bukebuke. Mutamarazi gusuma mutamurayibona. Agwe ni wakera niyo. Kera nekana n'uyaranze reka. Nera kuzi. None ntaba. Abo sirakuzi. Muta. Kumubone banzi bose. Ba ofisi mateka ngambo mubona. Wavunye neza musaza nabo umucamu. Sawa wagira rero. Gira musaza nawe nyerega ega twese rwuko. Ega namwebe muzamushiki umutaho numva mumuzi. Mutaho. None abudushatsi gute tuje muri sala. Kundo twikura musi nagandutse. Musi zoganduka. Ile kukiri. Wambari ko buza umwana. Wamufije ryari? Yo, pole sana. Shiramu. Sinakubona ko ari kuma. Ari kumpanda shiramu. Ikindi agafu nako. Muta nikubihangara muta agira gafu nibiharage hama uzo gufungwa n'abajya abana basigaye hama Imana izoguha abandi warabihevye reka rero uzorera buzukuru sivyo wambariye umwana wa mbere afise abana batatu mugirira agafu nako hamugene mu rugo uhumurize umudame na umuryango agasashi nagashe kwise none sha mugasashi Njone atanga buja wiba Nuko kuzago turavangira abantu musibiharage ntumuzimbe abaje kumunzari ntwo turawuraba twe turabero shaho turabe rega umwivye umutamo uzo wivye umumarayika nivyo birakwiye mushire mu gasashe rero mushe mu gasashe ego sha segenze kunyuma Ego. Nibiseseki? Daba, utekere nibiseseki? Daba nibiseseki. Itonde mutaza. Nibiseseki. Nta kintu twibagiye. Nta kintu? Amamesa? Urayigurira? Amafaranga niwe uyakura. Amafaranga uyakura. Amavuta y'igihumbi. Amavuta y'igihumbi. Amavuta y'igihumbi. Ntutekere. Amavuta y'igihumbi. Ego atatundi gora. Nzoshikiwa uzoca kumazi ryari? Ega zena mahukurika. Uzoca kumazi ryari? Nzoca kumazi ryari? Abo mukumunani. Nuzoganduka cyangwa uganduka? Nuwe kuganduka ega no kubana umuryango bafashe benshi bari mu ntuze. Ruguru. Mu Kayanza hano yitwa Muyanza. Nize nta miryango bitine.
rero uzogaruka mu kwezi kungahe mu kwezi k'umunani k'umunani kumisho mu mpera z'ukwezi k'umunani yego none nanje rero ko nshaka nzonde nanje ariho ndi nzobimenya gute nzomenya wawe gute utatsi iyo menye waze nuko nyene none ngusigire nimero ya telefone bya ngo zo telefone bya ngo nanje turaganira nimero ya telefone kandi telefone ni muhi none reka ntutse none ko nakubana none nuko mutama wacu nasumye mugabo ndavuga ati hasigaye amakara upimira ngahe Rera ku cyatanu upimye cyatatu turara Tago yohisha ibiharage agahisha n'amateke twaguze dupime turare cyamukora ya bitatu ubwire byose bishi turare nanashi dushira he oya muta nta twosha amakara oya ntariho matenda yigura kwite reka rero turondera tubishire none reka tumumatse ndigurira hari oya eka tuyagure ngaho gene ushikuteka tugiriye tushishemo amashaka majana 5 nago ufise ingenda kagure muta shaka ugende ufise neza kwa gatanu nzokurondera tugenda ahantu sesa munani nzoseta ko karahaja kwibaraba turi kwandonde wapi nzosanga nzokora kare ndonse dukeye nzoseta kugutegera shaka tuzogenda ahantu musungu wa kabiri shaka tuzogenda ahantu tushike mu rugo mbona umuryango twicare tuganire nandi ndakugarukireko ego sawa none ubwiye yewe none ubwiye iki abakunzi ba Tarsisi yo ku Miss TV jewe urumva ico nabatumye neza baragize neza n'abajya neza baragahura uko nyene nkuko bami bakora bagezo bazotanga n'ibyo basigarana tugira amahoro yego naganze Kristo ndasinye ku Mana ego none nk'ubogiri bakwe kwabona na nuyo wumva Tarsisi yego ari we mwene no televiziyo yacu yego uwo mubwira ikijambo jewe cyo mubari no mubari neza ati wewe musinga nta nyakuba wewe uri nyakuba wewe uri Imana nziza nsaba yuko ushobora kungabura ukazoza urangarukirako jewe ndi imfuvye mu mukene papa yapfuirijwe na kabiri mama yapfuirijwe na kabiri jewe rero nasigaye ndumwe none nabo navyaye ngaho bariko barabica bariko barahonyorera kandi ntibicwa n'urupfu bicwa n'ibyo babaha ibintu uzeye ibiroko site niba maze tugira amahoro ego muta iri jambo mubwiye umushikirije Tarsisi yego nyakuba agiye kuryumva nyakuba nawe akunda gufasha abantu kandi nawe ariko dukurikirana hano kuri no channel ya Tarsisi Hope Miss TV barakunda gufasha abantu ubu bakumvise bumvise yuko wewe wabuze umwana kandi wavuze yuko uzomugandukirako mu kwezi k'umunani mu mpera ndazi yuko uzotubona ego naduhe mudama makara kuwa gatanu wanze kukweki wanzu habona kuwa gatanu nzoza nshiki wawe nzoza ndahabone mbone umufasha wawe mbone abana basigaye ego ntutuzimbe uyu ni sogo namu nasone kandi ko mugira ngo ujya oya makara yorazimvye mu ego pe arena ya 1500 ari 1500 cyamo yandi 1500 rero moto rafisi mbabura mu muhira yego ndayifise aho ni sawa ndayifise aho ni sawa izahi imaze terambere zimwe babumbira mu nzu ego nani gwa ani gwa yakorotse ego nako ni kwiwe ngo twongerera tama ego sha irambere mutama irambere kwa tanguriye nga ego bakunzi ba Tarsisi Hope Miss TV turabashimiye kubona mwadukurikiranye hano turi muri zone mubone tukaba buterere tukaba turi kumwe n'umusaza wacu
nkuko mwavyumvise yagiye avuga yavuze yuko ari mu gahinda ari wakubura umwana wiwe ubaka ari mu kigandaro akavuga yuko azoganduka mu kwezi k'umunani mu mpera zo kwezi k'umunani tukaba tushimiye namwe mwashishikaye kudukurikirana ku rubuga rwacu rwa Tarsis Hope Miss TV mwari mufise byinshi mwari gukora ariko mwashimiye kudukurikirana turabayashimiye mushishikaye mudukurikirana ku rubuga rwacu mushirako ama like ama comment na partage kugira ngo tushikare kukwiragiza ibikorwa byacu bya misi yose twaba dukora twadushimiye no mu cameraman wacu Emma Graphic agifatango neza kuduha amasanamu meza amashusho meza ama video meza ndetse n'ibindi byinshi bishobora kugira ngo ikigare cyacu gene neza turabashimiye ciao ciao muta